Woba uzi ko hari ahantu bavuga ko ari heza cyane ariko igihe kimwe hagatera ubwoba abantu bahagendera. Uyu munsi turabajana kuri RUKONWE, ni ahantu hazwi cyane mu ntara ya kera ya Makamba, ibarabara rikuru rya RN3. Iryo barabara rifise amakorosi menshi cyane, bene imanga n'imisozi miremire. Ni ahantu heza kuraba ariko kandi ni ahantu bisaba umutima ukomeye kugira ngo ushobore kuhaca. Iri barabara ryo ku RUKONWE ndarizi nk'umusozi utera ubwoba abantu benshi. Umunsi umwe twari duhagaze hajya tuvuye no mwonga ihari yaho turima, hari imodoka yaje izuku yaranguruye hariya. Yari kwasteri yari ni probox. Yaranguruye hariya. Abantu naco babaye barapfuye. Umushoferi wese ageze muri iryo barabara rya RUKONWE mu gace bita kuri zede ategerezwa kuvuza ihoni umwanya muremure. Uzi ko hari ahantu bavuga ko ari heza cyane ariko igihe kimwe hagatera ubwoba abantu bahagendera. Uyu munsi turabajana kuri RUKONWE, ni ahantu hazwi cyane mu ntara ya kera ya Makamba, ibarabara rikuru rya RN3. Iryo barabara rifise amakorosi menshi cyane, bene imanga n'imisozi miremire. Ni ahantu heza kuraba ariko kandi ni ahantu bisaba umutima ukomeye kugira ngo ushobore kuhaca. RUKONWE n'umutumba uzwi cyane muri komine Mabanda mu ntara ya kera ya Makamba. Iyo abantu bavuze ku RUKONWE akenshi baba ariko bavuga igice cy'ibarabara gica ku musozi, akenshi kizimwo ibarabara rimanuka n'iriduga, n'ahari ibarabara ryiza kandi rifise ibintu bitangaje ariko rirateye ubwoba ku bashoferi. Ndi umumotari. Iri barabara ryo ku RUKONWE risobanura iki, urizi gute wewe? Iri barabara ryo ku RUKONWE ndarizi nk'umusozi utera ubwoba abantu benshi. Yego. Bavuze utera ubwoba abantu ubushatse kuvuga iki? Nukuvuga abenshi bumvise ati RUKONWE bahumva ibintu by'amasanganya, uburebure bw'umusozi. Urugendo rwo ngaho biba bimeze gute kuri barabara rya RUKONWE? Isanzwe urugendo rwo ngaha n'ubwo kwitondera, si ubwo kwihuta. Urabona ni barabara rimeze. Awihuse ni hatari. Niki uzi kuri no barabara rya RUKONWE? Iri barabara ni barabara ry'igitangaza, kubera nko mu gihe imodoka ije ata break ifise, hariho nyinshi zimanutse ahantu zishisa ahantu usanga zihererwa i-break ifure, ugasanga zimwe ziranguruye no. Ariko hariho no mu bindi bihugu bifise amabarabara afise amakorosi ateje ubwoba cyane. Umwe mu bene gihugu yiboneye iryo RUKONWE ritarasigwa ikaburimbo, arashinga intahe avuga ko uno munsi bimeze neza birushiriza mu myaka iheze. Nyabenda Alex ni imvukire yo ngaha, muhamaze igihe kingana gute? Je ndahamaze igihe kirekire. Kandi avukiyeho mukaho haruguru kwisi kure cyane, kuva ngaha nk'ibirometero 2. Ibarabara ritarubakwa ryari rimeze gute? Murarize? Ritarubakwa ndarizi. Ryari rimeze gute? Ryari ribi cyane. Ikaburimbo rero iraje, niki cyatumye mwishimira ko ikaburimbo ijyanye nibonetse muri iri barabara rya RUKONWE? Twarishimye nyine, ntubona ko umuntu agenda neza nubwo mama bamwe ageze yumva yaramuse nta kundi. Kandi urazi birashika bikaba kubera umuntu yishimira ibarabara akanyaruka. Kera nako ryari ribi ntibanyaruka cyane, baca baza bukebuke. Aba ni bamwe mu bene gihugu cyo kimwe n'abasanzwe banyonga ingendeshwa muri iryo barabara rya RUKONWE. Baratwiganiriye baratubwira amasanganya bamaze kubona. Agisida ya mbere ndamaze kubona iyi modoka y'igisirikare yamanuse ngaha. Yatemwe itembera mugenda? Yarenganya ica ikoroka mu ibarabara ryo hepfo. Muga yibiranguye inshuro nyinshi, numva hakize nk'umusirikare umwe gusa, abandi bose barafuye. Akaba n'indi agisida nyene, hari imodoka yarizanye yakora mu vy'amatara, yavuye hariya yaraguruse, igurukira hariya
ikigo muri ry'abarara y'imbiri kuri oya yo yasigaye ngaha muga hari akamashini yari yeguye kintuze ako kamashini sico kakora ko katahiye fo mu mihana hari hirya isanganya ryabaye ngaha rikantera ubwoba no kuvuga ino harakorotse umuduga uvuye hejuru uratibukana ino hasi zirya modoka bita ngo na magitorosi bikorokeriye po mu manga abantu baracikana umunsi umwe twari duhagaze hajya tuvuye no mwonga hari yaho turima hari imodoka yaje izuku yaranguruye hariya yari kwasteri yari ni probox yaranguruye hariya abantu naco babaye barapfuye ndibuka uwo munsi harokose abantu babiri harimo abantu 9 harokose babiri undi munsi mu mwaka nyene ku Noweli tariki 25 hari yindi gari yarivuye hari amabanda nyene kama saa 10 iraza icica ngaho sinzi aho uhagaze hariya mu ibarabara ucusire mbere muri ndi kaburimbo utushika muri ndi kaburimbo rero icica ngaho kirakoroka no mu ibarabara uwo munsi hapfuye babiri ntihapfuye abantu benshi nico gituma navuze ati uhagaze ngaha kubwanje kubera ndahamenyeye yani numva ubwoba ukuntu sababu ivuye hariya hari igihikatu kubikanka ukazibonera guhitanye hariho undi mutama tena munsi umwe nyene turi hajya turindi igari nyene imoto yaranguruye igenda no kuvuga aha hantu habiri bitangaza byinshi cyane ari Max amaze kuba ngaho ubona menshi cyane mu guheruka ama probox ngaho habiri yarakubitanye iri ryo kurukonwe turizi neza mugabo amagisi arakunda kuba ku modokari hari zimaze kuba ukazibona mu maso yawe yego zari bimeze gute zari zimeze gute cyaranka ko zikata mu ikorosi zimwe zikarangurura zikagwa hariya mu mishirakure izindi zikase kuwo musozi izindi zigaca zimanuka hari yepfo mu ibarabara nubwo iryo korosi riteye ubwoba hariho abatubwiye ko atabwo babo bagira kubera bamaze kuhamenyera iri barabara ryo kurukonwe yuriciye ko n'amaguru kuko warugiye mu yange gusuma hari ubwo bugira oya je narahamenyeye yuko uratwara moto ushitse muri aka gace uba wiyumva gute uhatwara gute biba bimeze gute muri aka gace bitokanye no kumugenda hamenyeye mba numva umengo n'umunezero ariko ntabwo bugira kuri aya makorosi uri kurakata ubwoba burahaba mugabo tuba tubona umengo ni ibintu bisanzwe iyo uri kuratwara imoto jo guhitana cyangwa gutora utuntu usanzwe muri mirahiyefo uba wiyumva gute nkawe uri kuranyanga muri barabara kubwanje ko sababu maze kumenyera canza niteguye nasize ku break nyene mvuga ataha nta kibazo coba mugabo nta kantu ntikabura kukuvuga ati ndiko ndagenda mu ibarabara kanya kariko kose bishobora guhinduka nko mwiri barabara nk'umushoferi umuhanura urabona nk'uyu mumanuko uyibonye ni umumanuko uteye ubwoba cyane rwose uretse ko urabona n'ibyapa hajyanye urabona handitse urajya kubibona hajyanye kiriya cyapa kiriya 12 porsa kumanuka urumva bari umumanuko ukomeye cyane rwose ahanye kwitonda nyine yego umushoferi wese ageze muri iryo barabara rya Rukonwe mu gace bita kuri Zede ategerezwa kuvuza ihoni umwanya muremure naho ari barabara kandi rifise ibintu bitangaje rirateye ubwoba maje mu makiri barabara rimeze neza nta ngorane nubwo rimanuka cyane akaba arimo amakorosi rimeze neza gusa hariho ahantu hari igice kimwe barabara ririmo umugaga kandi munini cyane hari ngorane riteze iryo umugaga twebwe tunyanga imodoka ntono
nta ngorane ndende, ariko ku bantu banyonga imodoka nini nini biraboneka neza ko atagikozwe hashobora kuba amagisida. Je ndamaze gutembera mu mabarabara atari make, ariko mu Rukonwe mwari rya korosi kweri ni korosi rigoye maze kubona, ko naho bavuga ko i Bugarama hamanuka hari amakorosi menshi, akorosi ndabona rishikira nka ryo muri ze. Oya nta kintu bitanganje ndahabona kubera tuba tuhazi, waca neza nyine uhitonze bivanye n'ukuntu ubahamenyereye. Gusa uhaciye ari nk'irya mbere, je nk'ubwa mbere nahaciye ibati nagize nuko atazindi imodoka zariko ziramanuka. Nahaciye ndumwe gusa kubera ntari ndahamenyereye, nahakase nabi. Kandi umva vyavuye ku kurya kuntu nyene bawasamaye nturabe ivyapa biba biri mw'ibarabara. Buri bwo hari icapa cerekana ko uzogenda bukebuke, kandi hari umanuka umanuka cyane, kandi akaba ari n'ikorosi. Iryo barabara rya Rukonwe ni rimwe mw'ibarabara rikomeye cyane ngaha mu gihugu cacu, kuko rihuza ibidandazwa biva muri komine Rumonge bija komine Makamba bija no ku mupaka wa Tanzania ariho bita ku Mugina. Umusozi wa Rukonwe uharugwa mu bimwe bibanza vy'iratiro dufise ngaha mu gihugu cacu. Rukonwe ifise imisozi iteye igomwe. Reka nabashimire mwese mwakumira kwikirana ikiganiro ca Open Mic. Nimba ushaka kuja kuraba ku Rukonwe n'ahantu heza cyane, ariko uheze wibuke kugenda buhoro buhoro witonze, kubera ni barabara risaba ubuhinga, ubwitonzi bwinshi. Murakoze cyane.